yemye boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami yemye boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. ubutuzi bwa Imana bimvura ijambo ryayo. Tukabandanya kuganira ku bagendanye na Paulo le Compagnons de Paul. Ibyo twafashe umwanya munini wo kuganira kuri Paulo ubwiwe, kandi tugejeje kuvuga icyo Bibiliya ivuga kuri uwo muntu, tukegeranya inkuru y'ubuzima bwiwe twifashishije ibice bitandukanye byo muri Bibiliya. Cyo dukora n'ibimenyetso dushoza kwibaza ibibazo bitatu: mbega ubuzima bwiwe butwigisha iki, ubutumwa bwiza butwigisha iki ku buzima bwa Kristo, kandi butwigisha iki ku muhamagaro wo gukorera Imana. Tuza gukora ibyo nyine dufatiye mu mutwe wa Barunaba uno munsi. Byakozwe mu mwaka wa 1936 gusa wone byakozwe mu mwaka wa 1936. na Yosefu wo intumwa z'isi Barunaba zisobanurwa umwana wo guhanura Mulewi yavutse Paulo. Amen. Amen. Ashobora kubyandika tukavuga ku mitwe Barunaba n'ahari byinshi tuzi kuri Paulo, kandi twaganiriye ku munsi w'ejo. Barunaba n'umuntu Imana ikoresha cyane mu ntango z'ishengero, n'ahatari byinshi cyane tuzi ku buzima bwiwe, kuko Luka yari igitabo cyakozwe n'intumwa, ubona ko yari yitwararitse gukurikirana ubuzima bwa Paulo. Igihe Paulo atandukanye na Barunaba nk'uko tureba mu mwanya w'imbere, Luka we yabandanije agira amatohoza ku buzima bwa Paulo n'ibikorwa byiwe, bituma ibyo Barunaba ariko arakora abantu batabimenya. Ariko Imana irazi ubuzima bwacu, irazi icyo iramaze ubuzima bwacu, n'abantu kwandika ibitabo byinshi
niyo mpamvu Barunaba tugerageza kumuganiraho kugira ngo tugerageze no gufashanya kubona ingene uyu muntu yari uw'akamaro rwose, naho atanditswe ku bitabo byinshi na Paulo, ariko yari umuntu yabaye uw'akamaro rwose mu ntango za mbere z'ishengero. Ubwo tuje kubisoma uyu Barunaba tuba tuganira ku mwanya muremure, yari umulewi, Paulo yari umubenyamini, ariko Barunaba yari umulewi. Izina rya Barunaba agitwa mu nyuma n'intumwa, ariko ubundi yitwa Yosefu. Yosefu ryari izina rimenyerewe cyane mu Isirayeli. Intumwa zimutazi ya Barunaba barazwi ingene ameze, tuzogarukako barazwi umutima wiwe wo guhanura, wo gutera intege, wo gukomeza abandi, bamutazira Barunaba. Nka Paulo umuntu wo muri diaspora, umuntu n'umulewi mugabo ataba i Yerusalemu, yaba i Kupuro. Kugira ngo ayibona handitse ngo umulewi yavukiye i Kupuro. I Kupuro rero canke Shikwa n'akarere kazwi ko muri mer ya Mediterane, aho niho uyu mulewi yavukiye, yitwa Yosefu, yavuye yitwa Barunaba. Shikwa rero hari ateye imbere kandi nuko hateye imbere. Hanyuma ikindi kintu basa na Paulo, kumbure Barunaba nawe nyene nk'umulewi, abalewi n'abantu bategurwa hakiri kare, bagategurirwa ibango kandi bakigishwa ivyagezwe hakiri kare. Bamwe bariyumvira nk'uwanditse encyclopédie biblique, dictionnaire biblique yitwa Easton, avuga yuko Barunaba ashobora kuba nawe nyene yize ku birengero vya Gamaliyeli i Yerusalemu, ko nawe nyene ari muri abo bana bavukiye muri diaspora, hanyuma abavyeyi babo bakabarungika i Yerusalemu nabo bige ivyagezwe kandi bakareba ku birenge vya Gamaliyeli. Birashoboka yuko Paulo na Barunaba ata n'umwe arakizwa, bari basanzwe bazinaniye kuri iryo shure rya Gamaliyeli i Yerusalemu. Paulo turazi ingene ahura na Yesu, ingene akizwa, ariko Barunaba tubizi. Benshi biyumvira yuko ari muri abo Bayahudi canke Abisirayeli bo muri diaspora baza i Yerusalemu mw'isi mikuru ikomeye, ko kumbure yoba yarakijwe ca gihe c'umunsi wa Pentekote, aho hari Abisirayeli bavuye imiringo yose mw'isi baba baje mu minsi mikuru i Yerusalemu. Ico tubona co nuko agaragara mu minsi ya mbere y'ishengero ry'itangura i Yerusalemu, ari mu bigishwa ba mbere b'ishengero ry'i Yerusalemu. Amaze gukizwa niyumvira yuko yabaye wamana kuko sisubira kandi kuba muri diaspora, sisubira kandi kuja kuba mu mahanga, ahubwo reka ngurishe ivyanje vyose nze hano, kuko Imana ariko irakora igikorwa kidasanzwe i Yerusalemu, yumva tocihanganira. Umurongo wa 33 dusomeye havuga ngo yari afise itongo ararigurisha, azana ikiguzi caryo agishira imbere y'ibirenge vy'intumwa. Kumbure ibi vyari mu bituma Barunaba yiyegurira ibanga ryo gukorera Imana no gukurikira ijwi ry'Imana, ryari kurimurongorera kuba i Yerusalemu, kuba Imana ariko irakora igikorwa kidasanzwe. Niyumvira yuko mw'ikanguro rya mbere ryaniganirije Yerusalemu bifatanye n'umunsi wa Pentekote, Barunaba niho yari ari muri uwo mushuzo wa mbere mw'ikanguro rya mbere ishengero rigitangura kubaho i Yerusalemu. Nashaka turabe ikindi gice ca kabiri ciwe gikomeye cyane ku bijanye n'ibanga ryiwe nyaratangura gukorera Imana. Barunaba agaragara nk'umuntu mu ntango nyene, aca atangura nk'umuntu yubashwe rwose n'intumwa. Intumwa zaramwubaha rwose, ubwo tuba tubiraba aho zamutuma kugira ngo gukomeza igikorwa c'ikanguro aho Imana iriko irakora. Mugabo intumwa zikomeye z'i Yerusalemu ntizibeho, yaratuga cane mu ngendo z'ijarabutumwa, ngo tubisubiramo ingene yagendana na Paulo. Ariko gatonya twibuke yuko hariho intumwa 12 zagizwe intumwa nuko zabonye Yesu yarazutse mu bapfuye,
maze akazihereza novuga n'komisiyo spesiyale yo kuba ibyago byiwe mu buryo bw'umwihariko nk'ibyabona amaso kuyandi byuzuka kwiwe. Paulo aza kungirwa mu nyuma kubera Yesu yamweretse mu buryo bw'umwihariko ku nzira y'i Damasiko, aharurwa muri za ntumwa 12. Barunaba ni intumwa, ariko nibo ba mbere mu ntumwa novuga ni dosoko ordre, ni intumwa mugabo atari za ntumwa zabonye Yesu yarazutse mu bapfuye. Ndibaza ko n'ubundi kuba intumwa ni byiza ko tubitandukanya, ko hano nubwo Imana igihagurutsa intumwa, nta n'umwe ashobora kuba intumwa muri iki gihe nk'uko Paulo na Petero na Filipo bari intumwa. Bo bari intumwa mu buryo bw'umwihariko n'abantu Imana yateguye kuva kera kugira ngo babe ibishinga nawe byo gusuka kwa Yesu Kristo amaso yanjye, kandi babe inkingi z'ishengero mu bihe byayo bya mbere, kandi ibihe byose ngo batange urufatiro ishengero zo kubakako ibihe byose. Muri abo Barunaba ntiyarimo, ariko n'ubu Imana iracahagurutsa intumwa na Barunaba n'abantu barungikwa n'intumwa, n'abantu barungikwa n'ijambo ry'Imana, n'abantu barungikwa ukunyene barungikwa na Petero, barungikwa n'intumwa z'i Yerusalemu zahamagawe bwa mbere. N'ubu Imana iracarungika intumwa ikoresheje amajambo zino ntumwa zera, na kwa rufatiro rw'ijambo ry'Imana barisigira biciye mu nyandiko. Ariko abo bantu n'aba missionnaire n'aba apôtre dosomo ordre. Ubwo ni Barunaba yari intumwa muri ubwo buryo. Ariko mbona bivuga aho umuntu yubashwe cyane i Yerusalemu. Icyo gihe cyose Paulo yari bwakizwe, amaze gukizwa nk'uko mubizi, igice cy'icenda ku murongo wa 20 yongera dusome, tubona ingene Barunaba ariwe atuma Paulo yemerwa i Yerusalemu n'izindi ntumwa. Icenda ku murongo wa 20. Maze Barunaba aramwakira, amushyira intumwa, aziganira ingene yaboneye umwami Yesu mu nzira, n'ingene yavuganye nawe, kandi n'ingene yakuze ashize amanga izina rya Yesu i Damasiko. Amen. Ntawuzi ko Paulo atari agent infiltré. Abakunda kuvuga amafilme, hari abantu bihindura bakigira umwe muri mwebwe mugabo bariko barataka. Byari bigoye kwiyumvira ko mu kanya isase umuntu ariko arabahama ahindutse intumwa. Ivyo ariko baravuga by'uko Yesu yamwiyeretse ni inkuru yari ishobora guhimba akayivuga hanyuma akiyefiriza. Igero Paulo akiriwe byasaba umuntu amuzi by'ukuri, amushingira intahe, amwemeza abantu, kuko yari umuntu aritangajwe rwose, yari umuntu yize gutarura kuri za ntumwa 12. Ariko kugira ngo ashike aho hantu yari akeneye imfashanyo y'umuntu yitwa Barunaba. Tubona rero agenda akamemeza intumwa. Twaravuze ingene Paulo amaze kumara iminsi ari i Yerusalemu kugira ngo yubake ukwizera kwiwe, muganira na Yakobo na Petero, haciye handuka ihanga byatumye asubira muri cya gisagara cy'amavuko cy'i Taruso i Kilikiya. Rero yaciye amara n'imyaka 8, 9, 10 ari i Kilikiya atari kumwe na Barunaba. Muri uwo mwanya Barunaba yakomeje kuba i Yerusalemu. Nabwiye yuko yari umwana wo muri diaspora, yavukiye muri Chypre, agurisha ibyo kugira ngo akurikire ijwi ry'Imana, aho ari kugira ngo muri Yerusalemu akurikire kuba bidasanzwe kandi kuri Yerusalemu. Yari yashimutse bidasanzwe kandi yamara n'umwizigwa adasanzwe ku ntumwa. Rero nubwo Paulo asubira mu kigo cy'amavuko i Kilikiya, dusanga Barunaba wewe agumana n'intumwa icyo kigo cyose. Haya imyaka hafi 10 ngo twabiganiriye ku munsi w'ejo. Hari kubera bica kibandanya kiba cikanguro n'ishengero rya Antiokiya. Icyo gikorwa cy'ikanguro kiba mu ishengero rya Antiokiya, tukirana mu gice cya 11 umurongo wa 22 gushaka 25. Inkuru yabo
ishika mu matwi y'ishengero ry'i Yerusalemu, batuma Barunaba ngo ashikwe. Ashitse muri Antiyokiya, nawe amaze gushikayo, abonye ubuntu bw'Imana biramunezereza, arabahanura bose ngo bamaramaze mu mitima bifatanya akaramata n'Umwami Yesu, kuko yari mico myiza, yuzuye mwemu yera n'ukwizera. Abantu benshi bagurirana ku Mwami Yesu, avayo aja i Taruso kurondera Sawuli. Amen. Amubonye amujyana muri Antiyokiya, bamarayo umwaka wose bakorana n'ishengero, bigisha abantu benshi, kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiye kwitwa abakristo. Amen. Imana y'agaciro ikangu rya mbere rikora mu gisagara cy'abanyamahanga. Abayahudi byarabagoye gutwara ubutumwa mu banyamahanga kubera igice bari bafise cy'ubwoko bw'Imana n'ubuzima bwa Isirayeli. Ariko ngo amarushanwa ya Stefano atanga gushishikariza abayahudi mu gisagara cy'abanyamahanga. Bamwe muri bo bumva kuba kubwira ubutumwa n'abatari abayahudi. Gushikaho rero barashika hahandi Barunaba avuka i Paulo, bongera baza ni Antiyokiya kuvuga y'ubutumwa. Haca haduka umuriro w'ikanguro utatangujwe na Barunaba, utatangujwe na Petero, utatangujwe na Paulo. Ibitangazo by'Imana yatsa umuriro w'ikanguro. Ni ikanguro riko riraberera hajya ku ishuri ry'Abametodiste yazibawe muri Amerika. Ntabwo ryatangujwe n'umuprofeseri abigisha teoloji, ryatangujwe n'umuntu uwo ari we wese akomeye. Bariko barasenga muri chapelle, hanyuma umwana umwe bari badahindutse ariko barahaguruka. Umwana bashaka ati je numva ngo stop kugenda, atawumva bo bana yasenga basigaye gatoya. N'umwana asanzwe, umunyeshuri asanzwe, bariko baragenda baca barahagarara twari byanditse. Kandi igihe bavuga ngo bahagarare babandanye basenga, si uko hari umuriro wari kuraka, reka rukuru bari bahejeje gusenga bisanzwe kandi nta bitanga cyane cy'abana. Ngo uwo muhungu yumva yobabwira ati reka tugume aha gatoya. Yari umuntu asanzwe. Iyo Imana ishaka gukora ibintu bidasanzwe, si impaka ikoresha abantu bazi bakomeye rwose cyane. Hari igihe ikoresha abantu basanzwe. Ishengero rya Antiyokiya rero nta murongozi n'umwe akomeye yari ahari. Ndyuka muri kurabera Esbury, bamwe bashobora kuja kuri internet mukaraba ivyo Imana iriko irakora. Mwaka 70 byabereye aho nyene, mwaka 50 byabereye aho nyene. Ariko hariho abantu bakomeye cyane bariko baratumbereza iryo kambiro. Muri bo hari umuntu witwa Dr. Coleman, yanditse igitabo kivuga ngo The Master's Plan of Evangelism. Yerekana ingene Imana ikwirakambirisha kuvuga ubutumwa, kandi n'ubu yaravuze ati iyo Imana yubitse ikambiro, uwo muri ukwiye guca gutumberezwa bwivuga gutuma no kwicara gutumwa ahandi unacuba umazi. Rero haba hari abantu bagerageza kuza baratumbereza umucanga w'ikambiro. Ubu unye umugabo usanga 94 n'ubu ariko arafasha abo bana, ariko arakora ibitangaza muri iryo shure, bagerageza kuba hafi abo bana kugira umucanga w'ikambiro nubemo amakosa menshi. Iyo Imana yubitse ikambiro, Satani arihitamo kambere muntu, arihitamo uko umuntu ateye, arihitamo hakabamo udufuti twinshi, kandi naho Imana ibiri birakora. Bisaba abantu bakuze bari sage bashobora gutumbereza uwo muriro w'ikambiro. Igihe rero handitse ikambiro ya Antiyokiya, byasaba ko ishengero ry'i Yerusalemu rirungika abantu bari sage, abantu bashinzwe cyane mu ijambo ry'Imana, abantu bafise ubwenge mugabo kandi bafise n'umutima w'uburenzi. Baca basanga nta wundi muntu wumvira atari inde atari Barunaba. Ashitse Antiyokiya akomeza iryo shengero, akomeza igikorwa cy'ikambiro. Byaba turabona ko nyine mu makarite ya Barunaba si umupiyoniye, si umwe y'abatangutse ibintu bishasha, ariko n'umuntu akomeza ibiba byatanguye. Byaba tubigaruka rero Imana ikoresha kugira ngo akomeze icyo gikorwa cy'ikambiro cyari gitanguye mu gisagara cya Antiyokiya. Mugabo asanga akeneye Paulo.
arahetse imyaka hafi 10 Paulo batari kumwe yasubiye i Taruso. Nobabwira urugendo yakoze rwo kuva i Antiokiya aja i Taruso ni urugendo rurerure. Afata urugendo rurerure aja Paulo iyari i Kilikiya. Aramuzana i Siriya muri Antiokiya. Aravuga ati ni igikombe Imana irakora kandi turagukeneye. Hari igikombe Imana yatanze kandi ikeneye uburongozi bukomeye. Niho yahavuye azana Paulo atangura kumwinjiza mu mwibango mu buryo bufatika. Umwaka wose ari kumwe nawe bariko barahera ishengero rya Antiokiya. Bamaze umwaka wose Imana yabahagurutsa kubashikana ku Rusome 13 umurongo wa mbere gushika kwa 3. Kandi muri Antiokiya mu ishengero ryaho hari abavugishwa n'Imana n'abigisha. Umwe ni Barunaba na Simeyoni ariwe Migeri na Lukiyosi umunyakurene na Manayeli yarerewe hamwe n'umwami Herodi, hariho na Sawuli. Bariko barasenga umwami Imana bisonzesheje, Mpemuyera aravuga ati nimundobanurire Barunaba na Sawuli bankorere igikorwa nabahamagariye. Nuko bisonzesheje basenze barabize kwiganza barabarungika. Amen. Ishengero rivutse bimaze umwaka umwe rikaba riri kurungika abamisiyoneri. Iri shengero ryiza twe turabara imyaka 10 imyaka 20 tuvuga mu ndimi twigishanya, ariko ishengero uyu mudorikazi wari wanditse hano hantu waratumberejwe baronka uburongozi bwiza burarira ishengero, ariko ishengero ryaretswe neza. Uwo muriro w'ikanguro uteza gutumberezwa mwivuga gutumwa no mwijana gutumwa. Imana iravuga iti muri ngaha anje usabigisha beza, hari abavugishwa, hari indagezi zitandukanye n'ishengero rya Antiokiya, n'ishengero ry'ukuri rikomeye, n'ishengero ry'ukuri rifise amagambo. Ndo iceka ishengero rikomeye nuko iyo shengero riba ari ishengero ricana ubutumwa. Nimba ishengero ryagiriwe ubuntu ryogira urufatiro rwiza kuri intumwa, aho barebwa n'abantu nka Paulo na Barunaba, iceka iyo shengero ry'ukuri rifise amagara meza nuko rigira imbono y'ubutumwa bwiza mu mahanga. Iyo mbono itaraza ntiwonyemeza ko ishengero rirakunze. Iyo mbono idahari ntiwonyemeza ko ishengero rifise amagara meza. Kandi bisaba imyaka n'imyaka kugira ngo igikorwa tugikore. Inyuma y'umwaka umwe gusa ishengero rya Antiokiya ryarungitse abamisiyoneri ba mbere. Biratangaje kuko ishengero rya Antiokiya ryavutse kubera hari abantu bubahutse gutwara ubutumwa bakabubwira abagiriki. Igihe ba Petero n'intumwa z'i Yerusalemu bari bashinjijanya imitima, byasaba ko Imana bafata ku nguvu ikabahereza amahereza ku nguvu bagutwa Koruneliyo umuromani. Ariko usanga Imana ari igitangaza, ishobora guhagarika umugambi wayo kubera gutahura kwacu bugufi, kugenda gahoro gahoro, kubera amapreshe dufise, kubera amafosi dufise. Imana yatobora n'ahantu. Ishengero rya Antiokiya ni Imana itobora igikorwa cy'ikanguro kivyari cyana kutuka ryambere muri kahise ishengero, kandi ubutumwa bwahereye i Yerusalemu. Imana itangaza ingene byari bikorwa. Imana itangaza ingene iyo turi abantu batumviriza umuyoboro wayo, Imana ihagarara. Imana irifuza gukora ibidasanzwe. Tubaye abantu bafise ivyiyumviro vyugaye, tutako turakurikira ijwi ryayo turyumvire twihuse, Imana irakoresha abantu bose. Nuko rero kugerera ishengero rya Antiokiya ryavutse mu buryo bw'itangaza, kandi rishaka gukora igikorwa cyagize gukorwa n'ishengero ry'i Yerusalemu, abo bagatangura kubikora. Imana ishimwe cyane. Paulo na Barunaba rero bagenda nk'abamisiyonari ba mbere, bagatangura muri rwa rugendo rwa mbere rw'ivuga ubutumwa bwo muri Aziya, Iderube, Lusitira, Ikoniya, twabikoze ku munsi w'ejo muri za ngendo z'ijana n'ubutumwa. Paulo na Barunaba rero baca binjira mu gikorwa. Mwibuke yuko ni Barunaba yamwakira yinjizwa, ni Barunaba yamushikirije intumwa, ni Barunaba agiye kumutora iyayo
ari perdu yataka yasubiye iwabo ihama ryamwirukanye Yerusalemu niwagenda kumutora akamwinjiza mu ibanga ya Antiyokiya bakubaka igikorwa bakareba umukanguro wari watanguye ni Barunaba kandi bajanye mu rugendo rwa mbere rw'ijana muto naho Paulo ahava ahinduka intumwa mu buryo burenze akaravuga ngo gusumba Barunaba Imana biragize yuko Barunaba ari we yashizeho urufatiro rudasanzwe mu buzima bwa Paulo mu cya 15 abagenzi baratandukana umwe abagenzi bari gatonya Yerusalemu baratandukana bafuye mu buzima wa Barunaba witwa Jean-Marc kuko yari yabataye mu rugendo rwa mbere rw'ijana mutumwa ntiyashishikara ihama rya mbere ricaduka uwo muhungu yitwa Mariko w'umukuzi wa Barunaba yaciye yiruka arahunga bageze mu rugendo rw'ubutumwa Paulo avuga ati jewe tujana umuntu yadutaye Barunaba turamugumana Paulo ati tujana Barunaba turajana bahitamo gutandukana Barunaba abandanya igikorwa cyo kurera ni nkaho yari kugira ati yewe Paulo nawe we narakuretse ndakuzi ari umukizwa ndakuzi uri mature ndakuzi ukora amakosa reka biri umuhungu ndamufashe nimba Imana yagukoresheje imibiri yarakwihanganiye nuko ubuntu bwayo bwabaje gukorera muri we biciye mu bantu bandi barakurera kandi bakwihanganira reka icyo gikorwa nakibandanye muri Mariko cyakozwe mu 15 batandukana ikibazo nuko uri kwarandika zino nkuru zose ni Luka bamaze gutandukana Luka mu historie abana yavuga ivy'Imana abana bikoresha Paulo ariko ntiyandika ivy'Imana abana bikoresha Barunaba hamwe n'umukuze wiwe Jean-Marc icyo tuzi cyo nuko Imana ibana yihezagira Paulo nubwo yarimo ikongera igahezagira Barunaba yacanye n'umukuze wiwe Imana yahezagira bose yabasira yahavuye asubira Mariko mwibango yacanye na Paulo Mariko na Barunaba bose Imana yabanda bicaye bakoresha igikorwa Barunaba yakoze kuri Mariko cyarabyaye umwimbu udasanzwe kuko dusoma muri Kolosai kandi tujya kubasoma 10-11 Timoteyo wa mbere kandi 11 Filemoni 4:23-24 dusanga Mariko yahavuye umuntu ashitse uko Barunaba yakoreze gushikaho umuntu abasubira no muri timu ya Paulo yijana utumwa ntabeka ko gusabana bwiza hagati ya Paulo na Barunaba bwarabaye restore mu nyuma ibi byose biba mu ibango kandi ko turi kuri Barunaba bigaragaza kandi umutima wa Barunaba wo gutera intege wo kwankuraja wo gukomeza abanzi gushika babaye abakuze mu ibango imbere yo dukora abamenyerezo twakora ejo ubuzima bw'uyu muntu twishika ubutumwa bwiza utwishika ubuzima bwa Kristo utwishika mu ibango nashaka nangirize ku buzima bwiwe mvuga gatonya zimwe mu ngari zitandukanye Barunaba yaravuze naho tuvuga ko Barunaba yari umwana wo guhanura kandi n'ibyo kuko intumwa zamwishe n'ibyo yari umwana wo guhanura mugabo kandi yarafise ingabire zitandukanye 13 gusanga Barunaba yari umwigisha akongera akavugishwa tugiye muri 19:30 dusanga Barunaba yarafise ingabire yo gukora ibikorwa by'impuhwe n'imbabazi kugira ishengero rikeneye abegeranya ibizofasha ishengero ry'Iyudaya babibukanye Paulo na Barunaba 11:49-30 Barunaba naho yari umwigisha mwiza akaba n'umukansera mwiza uteye intege abandi yari umumisiyoneri yari umuvuga ubutumwa afise ingabire ya evangelisation iri mu bushizi bw'Imana kandi yarafise umutwaro w'abatarakizwa ushobora kubisanga nko mu 13:23-26 Barunaba naho yari umuntu atuje yarakoreshejwe ibitangaza 15:12 dusanga kandi Barunaba yari umuntu ameze nka Paulo iyo abonye hari impamvu ziko ziramuhagarara imbere zijanye n'uburyo yahitamo gukoresha amaboko yiwe hako agora abantu usanga tuzanye mu bigo bwa mbere 9
umurongo wa gatandatu. Turiko turarangiza ubuzima bwiwe. Barunaba yicirwa mu gihugu avukamo ishingwa mu gasagara gatoya ka Salamisi. Bamwe bavuga ko bamutuye arinda arashahera, abandi bakavuga ko bamuteye amabuye ngo bamuturane inyuma, ariko ikigaragara ko nawe yabaye waba muri abandi bashingira nawe tukabwiza gusesa amaraso yawe. Muri iyo minota isigaye dushaka gukorera cyari ngo duhara dukora bidasanzwe cyo kwegeranya ubuzima bw'uwo muntu mugabo tugerageza kwishura bino bibazo mbega ubuzima bw'uyu muntu tubishike ku twagenze, mbega ubuzima bw'uyu muntu tubishike ku buzima bwa Kristo, mbega ubuzima bw'uyu muntu tubishike umuhamagaro wo gukorera Imana muri Imana. Karibu Imana yahetse irashaka adusomere wari adusomere hariya tuchakandi twatanguye mu murongo wa 3 ngo aca abandanya gatanu wa mbere no wa kabiri. Tuchakandi mu murongo wa 3 ucubana gatanu ku murongo wa mbere ushaka wa kabiri. Yari afise itongo ararikura, azana ibigozi byaryo abishyira imbere y'ibirenge by'intumwa. Kandi hari umugabo yitwa Ananiya agura ishavu afatanije n'umugore wiwe Safira, yisigariza ku bigozi byaryo, umugore wiwe abizi, azana ikigabane agishyira imbere y'ibirenge by'intumwa. Amen. Ushobora mu wa mbere wa kabiri gatanu mu wa mbere wa kabiri. Kandi hari umugabo witwa Ananiya agura ishavu afatanije n'umugore wiwe Safira, yisigariza ku bigozi byayo, umugore we abizi, azana ikigabane agishyira imbere y'ibirenge by'intumwa. Nawe mwanditsi wifuza gushyiraho igishushanyo cy'abantu babiri cyangwa iyo mibiri y'abantu cyane cyane mu gihe cy'ikanguro harimo agakanguro, hanyuma muri iryo kanguro ikanguro rirabyara amaparitike atandukanye. Izo nifata abantu bakora bari mu ikanguro ntibyaba ari amategeko aho abantu bose bataza kwigana izo nifata, ariko ari ikanguro ribafata hanyuma uko uwo muriro wamwewe yera urukundo rw'Imana mbere n'ibintu bigahinduka. Ikindi gishinga ntayo gikomeye kandi yari azi ku Yerusalemu ko ari umuntu yahindutse bose. Uyu mwanditsi witwa Luka wewe abariko aratonda inkuru arica akavuga ati uyu muntu Barunaba yaje ko umuntu w'imico myiza, yari yuzuye ukwizera kandi yari yuzuye ubushobozi bwa Bibiliya. Yari azi ko umuntu yuzuye Bibiliya afise imico myiza kandi akomeye mu kwizera ijambo ry'Imana. Niyumvira yuko ubuzima bwa Kristo n'ivyo nyene nuko bwabo nyene bwadukiza. Iyo by'ukuri agakiza kacu kabaye authentique atari mu bya Ananiya na Safira, kuko biragoye kugira ngo Ananiya na Safira ngo bane bakura ngo buzure Bibiliya bakomere mu kwizera, kuko ntibigeze by'ukuri bahura n'Imana. Ariko umuntu yahuye n'Imana aguma ashushanya umunsi ku munsi ashushanya na Kristo. Muri abo bantu muri urwo rugamba rwo gushushanya na Kristo hariho abantu Imana gushize imbere nka Barunaba, aho inyifato zabo n'ingeso zabo twumva bitubwibukije ingene ari ibyakorwa rwose kubanira twinginga Imana ibana gushushanya umwana wayo. Babona abantu bateye imbere rwose muri karagiteri, mu mpinduka y'inyifato, abantu umuntu akomeye mu kwizera no mu ijambo ry'Imana kandi yuzuye Bibiliya yera kandi afise imico myiza n'imigenderanire myiza n'abandi. Uwo muntu tumwizeye twumva atubereye akarero kadasanzwe, atweretse ko bishoboka ku buntu bw'Imana gukorera muri twebwe. Hari byinshi byaranga Barunaba. Yari umuntu akundana, yari umuntu yihangana, yari umuntu atanga ibyiwe byose, yari umuntu yuzuye Bibiliya yera, yari umuntu akomeye mu kwizera kwegereye Imana n'intumwa kuva agikizwa i Yerusalemu. Ibi byose biri mu biranga ubuzima bwa Kristo. Twaravuze ko ubuzima bw'inhemu Kristo bwa Paulo nico bitwigisha. Uyu munsi Barunaba ari muri abo bantu batuhereze ibyizigiro yuko Imana ihindura. Amen. Imana itanga ibikarite dofi
Imana ntidukura gusa urubanza twarabutsindanishizwa ikadukura ku rubanza, iraduhereza aussi une qualité de vie. Kandi iyo qualité de vie abantu batuzi bashobora gushimira ujya n'umuntu yuzuye mwemera, ujya n'umuntu yuzuye ukwizera, ujya n'umuntu w'imico myiza. Amen. Turarangiza dusome mu bitabo cy'Abikolosayi ngo twari twabivuze kare, tugerageza kuraba ibyo Imana yabananije gukora. Igice cya 4 umurongo wa 10 n'uwa 11 turanze turaba mbega Barunaba atwigishije ku bijyanye n'ibango no gukorera Imana. Kazi Arisitariko uwo dusangiye umunyororo arabatasha, na Mariko mwene se wabo kwa Barunaba arabatasha. Umwe mwabwirizwa iby'iwe, niyaramuka aje iwanyu muze mumwakire. Na Yesu ari we Yusito arabatasha. Abo bonyene bo mu bakebwe nibo bakorana nanje ubwami bw'Imana, kandi bamaze umubabaro. Amen. Amen. Reka turabe ku ibango ndetse Mariko ku buryo murabere Paulo ari kwamishira intare y'icyo gitabo. Ati twe murabizi Mariko yabaye umuntu yegereye Petero cyane ku buryo yarahavuye twandika igitabo cy'ubutumwa bwiza, ku buryo wa muntu Paulo yagira ati yahindutse umuntu ageze inyandiko nyeranda z'ibihe byose. Iyi ni iteka ridasanzwe nuko inyandiko zawe Imana zihumekera mu buryo butarimo amakosa, ku buryo bizogera ubuzima bw'ishengero ibihe byose. Ni Imana yakoresheje Mariko wa muri Paulo yatanga. Mbega tubona iki? Tubona twigisha iri bango rya Barunaba ryo gutera imbere. Hari umuntu yavuze ati iri jambo iri zina Barunaba yitwa ry'utera imbere yaba gusa n'izina rirengera yitwa Parakletos, wa wundi adutera imbere, wa avoka, wa wundi atubera mu kibanza. Yesu yavuze ati nzobabikira mwiza, nayo ijambo rigoye kuvuga mu Kirundi kuko turikoresha mu buzima bwa misi yose, ariko tuze mu Gifaransa nzobabikira enavoka. Enavoka ni umuntu ahagarara mu kibanza cy'umuntu adashobora kwisigura, akamuvugira, akamudefanda, nawe akumva arasubijwe n'intege y'uko ivyo yiyumvira neza ko afise umuntu amuvugira. Barunaba ari umuntu avugira abandi, yari umuavoka. Yaravugiye Paulo imbere y'intumwa, yaravugiye Mariko, yari umuntu avugira abandi. Rero nibaza yuko abatari bakenya bumva amajwi menshi ababwira ati ibintu bivemo, ibintu batazoshobora. Kandi ayo majwi aba y'abadayimoni. Kumbura abadayimoni bagafatira ku deception, ku maeshek, ku kurekurira mu buzima bwa Kristo, akumva yo bivamo. Barunaba akweje kuba cyamwemurira ko mwemurira niwe mukonsolateur, niwe agenda gusubiza kuntege. Iyo dushitse intege yuko ubuzima bwa Kristo bwase, iyo abadayimoni batwongorera batubwira bati ntibizokunda, byarakunaniye, ibyo ukizwa si ibyawe, umaze kubishyiraho kenshi bivaho, iki cyaha cyasubiye kandi kugaruka. Akaza kubwira ati ndi kumwe nawe, nzokomeza waratangiye muri gushaka kuri wa munsi Yesu agarutse. Ariko niyo mwaza kutubwira gutya, nicyo akoresha ijambo ryiwe, ariko kandi akoresha abantu bameze comme des paraclés, bameze nk'abakonsolateurs. Imana ishimwe cyane. Ni byiza gukoreshwa mu buzima bw'umuntu nk'umukonsolateur, kandi kuba umukonsolateur si kuba umumotivateur. Ni kubwira umuntu ijambo ry'Imana rivuga mu bihe atakaje kwizera ijambo ry'Imana rivuga. Ni kubwira cyangwa ibindi ntego yifuza kumubwira muri ibyo bihe bidasanzwe ariko aracana. Usanga muri Barunaba muri ibyo yabaye uw'akamaro kadasanzwe. Ariko ndarangiza hari ikindi kintu bigaragara muri Barunaba n'umuca bugufi. Ni kudisparaître.
yadusomeye twe tutambere mu ngendo z'icyarabutumwa. Luka yatangura avuga ngo Barunaba na Paulo, hanyuma uko yavanze agasigara avuga ngo Paulo na Barunaba, uyu agasigara avuga Paulo gusa. Barunaba n'umuntu atangura afise yo kudisipariza, amaze gukora ibyo akwiye gukora mu buzima bwa Paulo no kumutera intege no kumukomeza no kumurasa mu irango, yaradisiparije. Ni wa muntu abandi basigara baravugwa, we izina ryo rikavugwa cyane, tuzi ubutumwa bwiza bw'aba ariko tumuzi Barunaba ari we yamuretse. Ni afise umuco bugufi, anezererwa ibyiza. Iyo ufise urukundo nk'uko bitubwira ngaho muri Korinto cya 13, iyo myaka dusomere tuko turaheza umurongo wa 6. 13 Compagnons de Paul tuvuga ngo nirunezererwa ubwabitanya kw'abandi ariko runezeranwa n'ukuri. Runezeranwa n'ukuri. Nimba ikintu ari ukuri, urukundo runezeranwa n'ukuri. Nimba Imana irakoresha umuntu wumva unezeranye nawe, numva Imana yahise gufata umuntu yakijije kubona ariwe wamuretse ayasigara kuri za nota 12, wewe utari kuravugwa nta kibazo. Haleluya, haleluya. Imana irifuza gutuma abo bantu bafite umutima uciye bugufi, ntibihagaze kuri twebwe, ntibihagaze ku kuvuganwa kwacu, bihagaze ku kunezeranwa n'icyo Imana irakora cyose. Niba Imana irakoresha umuntu, niba irakorera ahandi hantu, niba irakorera mu buzima bw'uriya muntu, urukundo nyakuri runezeranwa n'ukuri. Ni umwimenyerezo ugoye cyane mu ibango, ni umwimenyerezo ugoye iyo turimo turakorera Imana. Kwemera kudisipariza, kwemera kuja dalomba, kandi umutima wawe apana kuja dalomba avec amertume, kuko hari igihe tuja dalomba kubera twiforce par les circonstances. Ugasanga nakubwira ariko ari nakasigaye gutwarira fidele, twari nakasigaye tucana nta kundi wobigenza, ariko ukumva ko bigenzerewe ko hariko hakoreshwa uwundi kuko urukundo nyakuri runezererwa ukuri. Imana ibahetse kure. Abagore baguruke birabafuturanya ugusenga. Turasaba bya bintu bitatu twasaba ku munsi w'ejo, turaza bafutura bwiza. Barunaba n'akarero k'umuntu yakijijwe muri iyo authentique. Ni igihe ushaje cyane na Safira, aho bagerageza kuba ikintu kanaka, kumenyekana ko ari abantu kanaka, ariko baramushika umusaraba, baramushika guhura na Yesu wakiza imitima yabo, abohore ubupfu bwabo, aboze ibyaha byabo, abenagura imitima yabo, abahereza umutima bashasha. Ushobora kuba uri hano, nimba kujya mu musi Imana yagaragaje urubanza rwayo, anarera Safira bagapfira ngaho, ntiyabikora gutyo, ariko isubiro kuri wa munsi w'urubanza abagerageje kwigana icyo batari kujya munsi bazocika urubanza. Nimba na Safira bapfuye imbere y'abantu kuri wa munsi, Yesu avuga ngo nzobabwira ngo sinigeze ndabamenya, ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bariko baravyumva ngo sinigeze ndakumenya, waragerageje gukora ibikorwa byanjye ariko sinigeze ndakumenya. Ubwa kabiri kabakaje kugeza gusaba Imana ngo ituhereze umutima. Mu nyuma twisengere Imana, utangure kwisengera, ntugerageze kuba uwundi muntu utari. Barunaba ntiyari Paulo, kandi umwe wese afise impera yiwe imbere y'Imana, ariko muri ivyo Imana yamuhamagaye yari umwizigirwa, yabaye igikoresho c'Imana mu gutera intege no guhagurutsa benshi, kandi biramuryohera igihe we yamukize bamenyekanye gusumba we. Biramuryohera igihe we yateye intege bamenyekanye bavuganze gusumba we. Dukorere Imana umutima uciye bugufi kandi umutima ubwizigirwa. Imana yaduhamagariye, kadusenga. Nami Yesu
turagushimiye kuri ino apremidi baduhaye, tugushimiye ingene wadushoboje naho hari abatashoboye kuba hano kubera imvura, ariko tuguha turongoreye hano. Ese buri muntu wese yaje hano mwana, uwo ari we wese ari muri kino kibanza atarakumenya by'ukuri, azi ibyawe, yigana ibyawe cyangwa avuga ibyawe, nawe atarakumenya kugira ngo uhure nawe, umukize umuvugiwe, umushikure ayo mayibisiyo yose yifutse, nahe umuhereze ukuri ko kukumenya, ukuri ko guhura nawe, ukuri ko guhabwa kwizera no kwihana uburyo budashira. Turisengera nawe kugira ngo ukorere muri twebwe igikorwa wakoreye muri Barunaba, uduhindure rwose nawe. Ijambo riravuga ngo atera intege abandi, akomeza abandi kubandanya, ariko nawe impact Barunaba yagize mu buzima bw'abantu baba bamukikuje nuko yari ahinduwe rwose nawe, yari yuzuye ubwemu wawe, yari yuzuye ukwizera kandi yari imico myiza, ngo maze atera intege abantu bose bamukikuje. Duhindure mwami ku buryo duhinduka inama kubashima kurezoto, aho ashobora ko bishoboka ko umuntu ahindurwa rwose atemera, ahindurwa rwose n'ubuntu bwawe, ahindurwa rwose n'ijambo ryawe. Mwami birakunda kutubwira abo bantu, birakunda kuko umuntu bwagutsindanishije ubane n'umutweza gushika kuri wa munsi. Ushoboza imitima yacu kuba ambisiyo, kugira iyo senta ambisiyo yo kubona igikorwa cyawe gikorera muri twebwe kandi bitweza ku munsi ku munsi. Nawe turisengera ngo wenda kubera rwamagariyemo nk'uko Barunaba mwami yagumye mwizigwa mu ibango ryiwe, nk'uko mwami wamuhaye umwimbu udasanzwe kandi azorogera impera kuri wa munsi we bidashira. Dushoboze mwami umwe wese gukurikirana ishobora guhamagariye mu bwiza ukorera mu guca bugufi, reka umutima ukorera abandi, umutima ukuza abandi, umutima uhagurutsa abandi Barunaba yaravuze, uwuduhereze mwami, udushoboze guhinduka ibikoresho bituma mwami abadukikuje bashishikara mu mpamagaro kandi buzuza umuhamagaro wawe mu buzima bwabo. Turagushimira wabaye natwe kandi badushoboje kubona ijambo ryawe, turagukomeye amashyi menshi. Turabashimiye cyane, nakoze kwigora, hari imvura, tuzobandanya imisere ejo, dushobora gutumira abandi kugira ngo tuzohombe imyanya idasanzwe n'imyanya. Yemwe bashobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Yemwe bashobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara